Hey guys, it's ALLINFASHION. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va super. Amazina yanje ni Erika Carole. Nkaba ndabahaye karibu mwese muri ALLINFASHION. N'umusi rero twagendeye mu maquilleuse yitwa Kayan. Akaba ari umwe mu babikora neza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Akaba aza kutuyagira vyinshi ku kazi kiwe ndetse no kuri we. Twongere tumuhe na challenge kugira ngo turabe ubuhinga bwiwe aho bugera. So guys, n'umusi vraiment biza kwa bitesa gose. So restez avec nous, twakire hamwe twese Kayan. So ndakora mukije nongera ndakwakira naho ari muri studio ya. Murakoze ndabashimiye. Ego Kayan ninde kubatamuzi kubera iki akora aka kazi ka maquillage? Sanje nitwa amazina yanje y'ukuri ni Naisheke Peace Olive niyo mazina abavyeyi bampaye. Hama Kayan ni izina rya studio nkoreramwo akazi. Peace ni izina ryawe, Kayan naco bisigura iki? Kayan gisigura makeup. Mu rurimi rwawe? Rw'iki Nigeria tiki Hausa. Hausa muri Nigeria. Wow. Uraga chercheuse? Hanyuma kwera iki uyu mwuga utatoye uwundi mwuga, kwera iki uyu mwuga ari wakwatiye gose? Cyane arabikunda kuva kera. Nayisanze ndi umuntu nkunda kwikora kuva kera ku ishuri niga muri 7e narakunda kwisiga poudre labello tiro nyabura misakoshi twamaturitse n'abankadresse 7e. Wow. Amanota yari yaheze mu ndero kubera kuguma nisiga. None niyo epoque ukiri muri 7e wari wiyumvira yuko uyu munsi uzoba uri mu maquilleuse afise makeup studio afise ibi byose like wari uvyiyumvira? Sende byibeza kuko ico gihe abantu ntibari amahera ngo arage kwisigisho ya umwe wese yarisiga muhiri ko abyumva ko abyumvamo. Rero sinabona ko ari umuntu ashobora gutanga amahera yiwe ngo aje kugirisha maquillage ya afite nabona ko ari ko umuntu wese ari capable yo kubyigirira. Ubabona ko biri normal? Ndabona ko ari ibintu bisanzwe bito cyane. Sinashaka kubona ko ari umuntu yotanga amahera yiwe ngo akirangirira maquillage ya. Okay, tutatanguye kubona abantu babikora nk'umwuga ngaha mu Burundi muri 2015-2016 no twatanguye kubona abantu ba mbere batangura gukora aka kazi nk'umwuga. Wewe nawe wiranshije en 2018. Mbega abo bantu nibo baguhaye ingufu zo kuvuga ati reka nanje nilance canke byagenze gutyo gihe we wiranse? No. Kwa maze gutangura université abanyeshuri twigana nibo babona ukuntu jonda kwandinze nikora hari umunyeshuri abona yo PC yisize crayon neza nanje siga fait bakabona ndabigira byo bavuga ati PC none ibi bintu kumbona ubigira neza ntusho kubicisha amafaranga ndavuga oyaha je ntavyo nshoboye je nama materiel bagubaranya ko hajambwe PC urabishoboye nuko nyene n'usaba materiel akwiye wo bikora neza kurusha bikore vraiment natanguye mu madutu gutangura kwanje yari nka ese yari nka ese mu nyuma mbandanije cambona bwa wundi bya bintu birakora kandi urinze ubona kandi biragoye intangiragoye urinze ubona umumarié arakwizeye aragwaye isura yiwe umusige ku munsi wiwe ni kindi kintu en fait napfa gutora n'importe qui ategerezwa kuba kwizera ntusho kuvuga ati ndamubihiriza umunsi oya umva wagerageza gukora uko ushoboye kugira donc ntutekone. Ugitangura avuze ntivyari vyoroshe watanguye mu buryo bwawe? Mu buryo bugoye kuko nta bikoresho nari mfise icambere hari abantu naja gusiga ugasanga bazanye ama materiel yabo bdeti pisco watabyufise ikoresha ibi by'iwacu ugasanga ndabikoresheje akavuga natwe tubikoresheje ko tutabikora nk'uko bikora baca rero mu nyuma cyangwa ibwo undi ni talent amahera bagiye barama novuga ko nagenda bika ngitangura narabika cyane kugira ngo urama materiel kuko amateriel ya makeup arazinze rero ntushobora kuronka kit yose ibintu bya makeup genda uragura duke nanje uko byagenze donc ces programmes yo mu client ambye
nje kumusiga mu client amwe nje kumusiga ugasanga swati ndamubwira ibyo mfise bikakashambira nta kibindi je ndizanira ngenda ndakora muri ubwo buryo gushika nsanga ama materiel narayakwije. Okay. Ubunye makeup turamenyereye kubona ababikora nk'umwuga, babikora nk'akazi. We rero icyo nshaka kumenya, aka kazi kagukuye he uno munsi kakugejeje? So aho kankuye sha kare navuga ko je dépendais de mes parents, mais ubu ndavuga ko ndi dépendante de nyine, je suis indépendante. Umva ndifasha mu bintu byose, atari uravuga barampa ababyeyi aho ndara, navyo ndabishoboye. Yaba ari ibintu uvuga ati umukobwa agiye kwibana muri société burundaise babibona ukuntu, ariko mba ku bavyeyi banje, ariko igisigaye cyose ndimenya ahubwo ibyo nshoboye nkabafasha. Wow. Abo watanguye usiga abantu nyene ugenda kubasiga iyo bari mugabo ya voilà, sinari studio nabasanga aho bari, c'était par téléphone nabasanga aho bari, kandi udafite studio mba wagira kuri prix normal. Guys, murumva yuko quand même arafise aho yavuye naho yageze. Avant yatanguye yisiga ku ishuri yirukana aba encadreuse, ubu naho nibazi ko baza ngaha ukabasiga neza. Hari umuprofe wabaze kuza ngaha ngo umusige, yewe yarakwigishije? Aya. So ubu rero ngira ndaguhe challenge. So nibaza wabonye ngene nambaye style novuga 70s, yo muri les années 70. Du coup chacun usige make-up yo muri les années 70 ijanye n'ukuntu nambaye. Hanyuma ndaguha iminota. Normalement usiga abantu mu minota ingahe? Make-up simple 30 minutes, 40 biravana. N'ubundi ndakuba ari simple parce que ingohe ntizirimo. Donc ndaguha 13 minutes. 13 minutes. Ni bon? Katugire 14 base. 14. Ok. Ni bon. Ndaguha 14 minutes. Et puis urasiga muri iyo minota tubaza guchronometra. Tegereza kunsiga muri iyo minota nyene. Hanyuma make-up 70. Donc uraza kwiyaranja. Je nayidefise wenye uraza kumenya ngene bigenze. So let's go. Guys, nuvumenga ngiye muri défilé ya Dior canke Louis Vuitton. Kandi ikintu kimwe niko yahejeje yari 13 minutes 30 secondes. Donc wahejeje avant. Cyane baza kwata utaza kwishobora Jean mw'iryo minota naguhaye. So bravo d'abord. Hanyuma tubwire iyi make-up kene wayiyumviriye ingene like aya ma couleur et tout. Ego naguhaye thème mugabo façon wabikoze unyarutsa, c'était comme si wari ubyitegura bwo nakanwa washize kopya. Fait ajya ma maquillage ya kera yo muri années 70 umva nta buhinga bunini cyane bagira. Rero umva si ibintu bafatira ngo umwanya munini cyane ufite barasiga, isufi gusa ko babona ko bafite ama couleur ku mazi, kandi nibyo babona ko ari byo ziza kurusha. Kandi mpora ndabona ama défilé y'ama yo bagize ama événement y'ama défilé Louis Vuitton, Dior, genre ama make-up nkayo ni usanga bagira kandi usanga bambaye nko kwiwawe. Nanjye umumange muri défilé ya Dior. Vraiment ndumi en fait ni gambere nje ngaha muri studio yawe mugabo façon ubikoze. I was like ukunyene
nakwazi iyo uba nka marque ya produit cosmétique wari kuba marque ya Fenty Beauty. Fenty. Ok, hama ni yahe produit ya cosmétique une femme adashobora kubura muri trousse ya maquillage yiwe? Marque adashobora produit adashobora kubura. Crayon. Kako uvuze crayon? Je kintu noshobora kubura ni labelo. Labelo. Bamwe hari abandi atobura crayon kabisa. Kiwe ni crayon. Crayon labelo. Muga benshi ni crayon. Kubera n'abantu baje kenshi tubasiga kugira ati je naje kubera crayon. Kubera bisa bigoye. Ok. Ubu rero nawe ndaguhaye umwanya uvuga ikintu wumva woshikiriza abantu basanzwe badukurikirana nk'akajambo kari ku mutima. That's icyambere nka Piskayane sinovuga ngo ni jeje nyene oya ndafite team ko ari igihe turonka amamarché y'abantu benshi bidashoboka ko nshobora kubakora jeje nyene bisaba ko tuba turi groupe y'abantu bamfasha muri iyo team Piskayane harimo abo je nigishije bafite touch nk'iyiwanje nubwo benshi batavyemera avuga ngo mpaka pisa bari wankorako hari abo dukorana bafite touch nk'iyiwanje jewe nigishije bakorera kuri touch yanje babizi bakora nkanje afite sindi jenye ico kintu nake kukimenya iyo akwandikiye canka kusavye programme urumva akamenya ko atari jewe Piskayane turi team. Oui, c'est vrai, ni ndayirongoye ariko turi team dukora turi benshi urashobora kuza ugasanga mfise uwundi ashobora kugukorera kandi agukorera neza uraba satisfied kandi ni nko mu mafoto mpora posta harimo abo nabo basize abo dukorana uravyumva gusa byose byitirirwa ko byakorewe muri Piskayane Makeup Studio. Nk'umuntu ashaka kuvyiga murigisha ngaha bimeze gutwa ko hariho nk'abantu usanga babikunda mugabo batabizi badafise ubuhinga nk'ubu bw'iwanyu bashaka kuvyiga ico mwobafasha? Ego cyane turigisha gusa ntituralansa appel y'abashaka ko hari ibyo tukiriko turategura kwanza début janvier 2023 tushaka kuca tulansa appel y'abantu bashaka kwiga makeup hama bakaza. Ok, ndagushimiye cyane kubona waduhaye karibu nga muri studio yawe ukemera ko tuganira ndetse ukanasiga neza nka Vanessa ngira nje muri défilé ya Louis Vuitton canke Dior. Mwakoze namwe kutugendera. So guys, merci beaucoup kuba mwadukurikiranye turakumwe na Piskayane mwumvise vyinshi mwumvise ko aka kazi ari akazi gakomeye kari mu buhinga kandi ushobora no gukora kakagutunga kakakubeshaho ugashobora gureponda ku mabesoin yawe. So ndabashimiye cyane mwandanye mugirwa n'ukuntu bansize ndabakunda cyane. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter no gusharinga. À la prochaine épisode.